twuzure na bose. Ikiganiro c'amahoro n'umubano mwiza mu bantu mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Amahoro kubana mu mahoro birashoboka. Ndagoye mwiriwe nshuti mugenzi mukuzana ikiganiro twuzure na bose. Ikiganiro c'amahoro n'umubano mwiza mu bantu utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio i Burundi. Uri kumwe na Rudasman Kiza ndagutunganiriza. Mu biganiro cyacu no munsi mugenzanje Dina Kwizera aganira n'umutumire wacu Odas Ndayisaba aho bavugana ku ijambo ryo kwihangana. Reka rero tubahe akanya batuganirire nawe ukurikire wumve inyifato wogira namba uri umukristo namba utari umukristo naho ubirondere kuko n'ibintu byankenegwa. Yesu aduhezagirane nabagira batuganirire. Muri kumwe na Dina Kwizera tukaba rero ikiganiro cy'uno munsi tugiye kukubaganirira ku kwihangana. Umutumire wacu w'uno munsi tukaba turi kumwe na Odas Ndayisaba arongoye ishirahamwe Campus pour Christ. Ubuherutse tukaba twari twaganiriye ku nyifato ibereye umukristo yogira mu gihe ahuye n'ibibazo. Uno munsi rero tukaba tugiye kubandaniriza ko ukungene yo kwihangana ahuye n'ivyo bibazo. Kubw'ivyo rero reka imbere ko tubandanya turamutse umutumire wacu tumuhe n'ikaze. Mwaramutse neza? Amahoro neza. Amahoro y'Imana bane namwe. Namwe. Ego namwe muhawa akanya ko kuramutsa ariko batwumviriza. Murakoze cyane abari kumviriza iganiro cy'uyu munsi ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ego nkuko rero twabivuze ikiganiro cyacu cy'uno munsi gifatiye ku kuganira ku kwihangana, ariko rero ku baduteze amatwi mubanza mukatwibutsa cyangwa mukabibutsa mbega twari twaganiriye gute kuri za nyifato zibereye umukristo yogira mu gihe afise ibibazo, twabonye yuko yovyifatamwo gute. Ego gihe duheruka twavuga ku nyifato ibereye twarabonye n'uburorero butari buke tusoma mu ijambo ry'Imana. Hanyuma turangiza tuvuga tuti none twebwe ubu gira inyifato inyifato ya mbere nuko tumenya ko ibyago bibaho kandi si twe tubizana biriho, ariko dukwiye kumenya ingene tubyifatamwo tukagumya ukwizera nitwihebure, hanyuma tukamenya yuko Imana idusezerana kubana natwe mu gihe haje ibyago canke ibigeragezo. Kandi na Yesu nawe nyene yaravuze ati ibigeragezo bizohaba muzogira ibyago mugabo mureme naranesheje isi. Ko yari muri twebwe yanesheje akaba asumba ubuganza isi, natwe turanesha. Ibyo byose rero tubyiyumviriye bica bitujyana kwihangana kugira ngo tugume mu nzira. Bica binyibutsa kandi na rya jambo ryo mu Baroma 8:28 ivuga ko byose bifataniza hamwe kutuzanira ibyiza. Iyo rero tuzi yuko no mu bigeragezo no mu byago no mu bihe bigoye Imana ihari, duca twihangana kuko ishobora mu nyuma kutwereka ibyiza bizanywe na kwa kwihanganira bya bihe twacamo. Ego ko nibukije na wa muvuga butumwe yavuga ati ntidushobora gukura igihe tuguma mu mahoro gusa mu bintu bimeze neza. Ariko iyo hari ibintu bigorana niho dutera intambwe. Ego ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo cy'ubugingo. Tukiri ngaho nyene rero ukwihangana bisigura iki? Ukwihangana sinzi ko ndoronka neza insiguro muri make, ariko reka ndabivuge gutya. Ubwa mbere bwo kwihangana no kurindira isezerano. Kurindira isezerano ufise wahawe n'umuntu canke wahawe n'Imana, ukarindira utarambiwe utekanye igihe rizoshikira. Aho nca nkunda kwibuka Aburahamu ahawe isezerano yuko azovyara bangana ivu umuntu adashobora guharura, akabibwirwa atagira umwana n'umwe. Ariko harageze igihe yongera aronka irindi sezerano ati hasigaye umwaka umwe muze mufise umwana w'umuhungu. Turibuka mu nkuru ziyo kandi n'igihe Imana yacimugeza ati uwo mwana wawe rero genda bari unangira wikimaze. None isezerano Imana yarishikije
twavuye tubabuzukuru Aburahamu uwo Isaka wiwe yavyaye Yakobo, Yakobo nawe aceragwira aja mbere kugira muri Egiputa, hanyuma Imana ibakura yari ihanga rinini. Ego Imana yari ihanganye yararindiye, ni nka kujya kumurimyi ashobora nawe kurindira umwimbu kuva gitangura kurima agashiramwo intabire canke ifumbire canke umwavu, biva ingene umuntu abivuga, hanyuma akagenda akabagara, akaguma araba ingene bikura arindiriye, atazi n'ingene ikirere kizomera, akaguma arindiriye yihanganye afise ivyizigiro. Turashobora kandi kuvuga yuko ari ukuguma mu ntumbero yawe, ukaguma ushikamye mu ntumbero yawe ku kintu ushaka gushikako, kubyo wateguye ku mugambi kanaka, ukaguma muri iyo ntumbero, ntuhungabane naho hoza ibihe vyotuma ugira ibibazo kubyo ivyo uriko urakora. Kudacika intege kuko hari ibintu bigushikiye ubona ko utazohava ushika aho bagomba gushika, mugabo ntucike intege, ukaguma uraba imbere, ukaguma uraba hamwe utumbereye, hari umugambi uri kurakora ugira ati ico nshaka kugera ko ni kiriya, ukabandanya. Ni kuvuga rero kwihangana ni ivyo, no kurindira, no kuguma ku ntumbero, no kudahungabanywa n'ibije binyuranye n'ivyo uri kurakora n'ivyo ushaka n'urugendo rwawe, kugira ngo ushobore kubandanya. Hanyuma rero bigaca biguha no kwemera, tuvuge kwemera ibisa n'intambara, kugira ngo urabe kushikira ikintu uri kurarondera. Ego muravuze yuko ukwihangana ari kurindira isezerano. Umuntu none yoririndira gushika ryari? Nta bapfa badashikiriye rya sezerano Imana iba yarabasezeranye. Isezerano yaririndira kugira rishitse. Nta bapfa iyo sezerano bataribonye. Ego birashika yuko umuntu ashobora gupfa isezerano ataribonye, ari isezerano wasezeraniwe n'Imana. Reka nk'ubu twe tuvuze Aburahamu, nibaza ko imyaka yiwe yo kubaho irangiye atarazi neza igitigiri c'abitwa buzukuru Aburahamu ko bangana. Azi Isaka wenyene. Twebwe ntaduzi umuntu yamaze gupfa. Ariko kandi Imana irashobora gushitsa icyo yasezeraniye umuntu atari we acakiriye. Yego irashobora gushitsa ku ruvyaro rwiwe canke ku rundi rungano. Urabona nk'ubu tubigihe yasezeranira Abisirayeli kubakura muri Egiputa bagende mu gihugu yabateguriye aho bazoza kuyisengera, ntibashitseyo bose. Ntibashitseyo bose, ariko yagumegende yabwiye ati igihugu nabasezeraniye nzobashikana. Abagi bagiye amakosa agira bakubitira mu bugaragwa, baca bagwaho, abandi ngira ngo barashaje sinzi, ariko hashitseyo bakeyi. Hashitseyo bakeyi, ariko kuko yari yahaye isezerano iryo hanga ryarashitseyo. Turashobora rero kugira isezerano rigashika atari twebwe turibonesha amaso. Yego bikazobona abuzukuru bacu. Bikazobona abuzukuru. Ariko vyose imbere y'Imana ni vyiza. Yego byose ni vyiza, naho umuntu yaba yipfuza kubibona ubwo nyene canke akiriho. Ariko ivy'Imana biguma biryoshe. Ego turacari rero kuri uko kwihangana ku mukristo. Ukwihangana kuri we bivugwa ryari? Ubwa mbere bwo nko ku bandi bantu bose, ijambo kwihangana rirakoreshwa mu gihe habaye ibintu bituma umuntu akwiye kwihangana. Nuvuga ko haje ibintu bihungabanya ivyumviro by'umuntu, haje ibintu bihungabanya ubuzima bw'umuntu, haje ibintu bihungabanya imigambi yiwe, bihungabanya amagara yiwe. Mu mwanya umuntu abuze wiwe, tuvuge iyo jambo turarikoresha cyane, ihangane. Niko bigenda, Imana ikuremeshe. Igihe umuntu abuze ibintu byiwe, igihe hariho ibyago byateye, ayo majambo urumva arakoreshwa. Hanyuma no kuba Kristo twese ibyo biradushikira, nk'uko twavuga mu biganiro giheruka, biradushikira, natwe turadukwiye kwihangana. Tuje rero nkatwe abakristo twizeye Imana, hariho kandi ibihe tugira bikora mu buzima bwacu bw'imibano yacu n'Imana, aribyo dukunda kwita mu buzima bw'iby'imhemu. Hakaza ihungabana kubera yuko ngakumwe twavuga mu gihe giheze, umwansi wacu Satani twaravuye mu kuganzwa nawe, duca tuza kuganzwa na Yesu, mugabo aguma arondera ingene iyo tugarukana. Tutagarutse naho atume twicuza, tutabaho neza,
tubona yuko hari ibintu bitugoye. Muri ico gihe rero niho tuvuga ko umukristo yagize ibimugerageza. Niyo majambo dukunda gukoresha. Muri ico gihe rero haca hasabwa kwihangana. Ivyo rero bimugerageza ashobora kuba amatati abaye, ashobora kuba habaye ibindi bihe bigoye nyine nk'uko twabivuze, ugasanga hariho ibintu umuntu abuze, hariho guhemukirwa, hariho iki bishitse, hakaba guhamwa, nabyo nyine birashoboka nka kumwe Paulo yakebura ati murarabe nimwahamwa muhogwa ko muri abakristo, ahubwo ntimumaramare muhimbaza Imana, kuko ivyo birashobora gushika. Byarashikiye abakera n'ubu birashika ko umuntu ashobora kugira ibyago kubera yuko yizeye Kristo. Mu bintu by'ubuzima bwa misi yose kujya rero bimaze gushikira abandi, muri ibi tubona ngo nibisanzwe, bica byongera bigakora no kuri ya mibano yacu n'Imana, kuko twiteze kuronka ku Mana ibintu bituma tubaho hano ku isi, tukamererwa neza, tukarushaho kuyishima no kuyizera. Umuntu anezerwa gushima Imana yavuga ati Imana yangiriye neza. Tuvuge ko dukunda kuvuga ati Imana yampezagiye, Imana yampaye ikibondo, yampaye umugabo, yego naronse imodoka, naguze itongo n'ibindi. Numva mugabo ijambo ry'Imana ritubwira riti muri byose ariko dukenguruke niyo vyagoranye dushimira Imana. Numva no kuvuga yuko ibi bidushikira dushobora kubona ngo umengo nibisanzwe vya bose, nabyo nyibiraza gukora kuri bwa buzima bw'ivy'imhemo, kuko biratuma twiyumvira tuti none ko Imana yandetse nkamererwa gutya, bikagenda uko ni kubera iki jewe ndayizeye igomba kumvanga n'abariya. Urumva biraza muri ico gihe rero byose amukoresha tubyita ko ari ibihe by'ibigeragezo. Aho ijambo kwihangana niho ricariza, ni hamwe Yakobo yacavuga ati hahigwa ihanganira imugerageza, uko niyamara kurama azohabwa igitsibo cy'ubugingo. Aho hantu rero ndumva haraduga. Aburahamu Imana imaze kumusezeranira uruvyaro, akarindira akabona mukecuru wiwe imyaka iramujanye, mukecuru nawe hava aramuhendaga ati raba ubaze ijambo kuri uriya muntu wacu uriya dukorera. None twavuga ko Aburahamu atarazi Imana kugira ngo yemera kuja mu gikiriza c'uwakoresha c'umukozi. Yego Aburahamu naho yari yihanganye koko. Aburahamu yari yihanganye kuko ico gihe cyose yari yihanganye. Amugabo harageze igihe biranga ako karaciyemwo nk'uko umuntu asanzwe amezi haragera igihe intenge ziramufata, yiyumvira yuko iyo mpanura hawe na Sara kugira ngo bari yo kubafasha, ndashobora kwiyumvira ati bararabana, amwe akagira ati mbega none ndakumariye iki ko atakibondo, undi akarabunda ndakumariye iki ko atakibondo. Agaca bumva muri kino gihe duca tugenda kwa adopta abana. Ariko ngira ngo umva yagiye mu bintu sinzi ko tutayivuze mu biganiro giheze, aho dukwiye kwirinda gutwagwa n'ibi tubona umubiri ushaka. Niba ko navuze ntitugire umuntu aho w'ivyo tubona umubiri ugomba kwakira kugira ngo dushobore gushikama. Aho rero abagabo barakwiye kuba maso uti gute, kuko ndabona igihe umufasoni avuze akenshi umugabo atabaye maso, urabona ko hari igihe cyasanga nyereye gatoyi. Bon, tuyibonye aho kuri Aburahamu, ariko sinzi yuko no mu rundi ruhande bitoba bishoboka. Ibyo turiko turabivuga kuko turiko turabona ko ivy'abakera ku bakristo ari byo dushobora gusanga none munsi bishobora kuba biba ku bakristo bono munsi, ariko kugira ngo bituzane kumenya ko kwihangana ari cyo gikuru kugira dushike ku ntumbero. Yego nivyo imbere yo tubandanya reka tukivuge ko gato nyene kuri ico nyene narinjijemo niko no kurindi ruhande ngira ngo byoshoboka, umwe akabwira uwundi atiraba hari uwundi atiraba hariya. Mugabo tugiye kuraba rero ibyaciye biba, umwana yarabonetse atabyawe na Sara. Mugabo Sara yahavuye aronka gwiwe, none abo bana barabanye oya ntibaba kenyezi ntibaba bakibana hati haba cagihe wamengo nikiba bagwa mugiriye niki kandi azoba bagiriye neza bahaye kibondo. Mugabo haciye haduka amatata. Urumva rero aho no kwitonda gose tugarutse nko mu ngo mu gihe abantu baba babona ko
batevye kuronka ikibondo bagava biyumvira bati urya niwe bigoye canke urya niwe bigoye birinde guhava bafata ico bokwita inyishu izotuma mu nyuma haba kwicuza kwicuza ego rero murakoze cyane kuri iyo nyishu mushikirije tubandanije none kubera iki umukristo mu by'ukuri akwiye gushishikara yihangana n'ahaba ariko arabona ko umenga hari umudugo ntabona umenga inzira ikaracamo ntiyoroshe ugasanga baramutwenga ugasanga baramuvuga byinshi nyine uca usanga biri inyuma yiwe nka za ngorane twavuga usanga ahura nazo mu mukristo mu kiganiro cyarangiye umukristo akwiye kwihangana ubwa mbere bwo ukwihangana ni camwa camwema uravyo Magalatiya 5:22 aho ijambo ritudondagurira ati byo muhemu yama nibi so ubugira kane no kwihangana ni camwa camwemu no kuvuga yuko tubisoma mu ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana ribidusaba ko dukwiye kwihangana kandi asangwa Imana idusaba kwihangana irazi yuko hariho ibihe iwe yaduteguriye hariho n'ahandi umusiguzi yavuze ati hari ibihe by'ibi n'ibihe bya biriya hari ibihe byo gushava n'ibihe byo gutwenga ibihe byo kurima n'ibyo kwimbura ibihe byo kuronka n'ibyo kubura ibyo rero byose biriho turakwiye kuguma duhagaze hanyuma ukwihangana kandi twomenya ko atari intege nke umuntu yihanganye si intege nke ahubwo n'inkomezi zo kushikama kugira ngo agume mu ntumbero yiwe kugira ngo ashobore gushika je nibuka nuko umwanya atari munini nibutsa gakuru nigeze gusoma kera mu gitabo cy'amashuri yo muri Afrika y'uburengero agakwavu kahize n'igikeret no gutanga igambi numva gutanga ibwanti wowe wagikere gikeret je ndagutanga ati rero ejo depart sawa saa moya turagenda igikere kirakira panga ibindi bikere byose kunzira kugera ibwami numva hanyuma mugabo mu wundi ruhande bigenda birashiraho udukaroti utundi urumva avo marque pre go biratangura kugenda bigiye igikemba gutaragurika rukwavu rumati yawe we nzoba nashitseho nawe ukiringa kibona makaroti hake mugabo ikere ko itashobora kugenda gishiki ibwami wakwavuka ariko karagi karoti hajya keza kumva ikindi hariya ngo mbega uri he nagusize ati ari ndira gatoje mava mvuduka kagenda karasamarira muri ibyo bon bifatije nayo mayiri byagize kagiye gushika gasanga ibikere biri hari kera byasitse hagutanze cyarasamaye ndi cyasizwe na cakindi mugabo kandi cyarapanze ingene gisamaza agakwavu ari ibintu rero usanga umengo birashobora kudutesha intumbero kandi iyo bimeze neza iyo biryoshe we wagize umugambi hanyuma utanguye baje bati iki naco uko ugendera abana ngo iki naco uzava usanga udashitse mu rugendo mu ijambo rimwe twirinda gusamara yego twirinda gusamara tukaguma nyene ku ntumbero yacu hanyuma haje ibisa n'ibidusamaza bishobora kuba ari imibabaro bishobora kuba ari ibintu bitameze neza bishobora kuba n'ibintu nyine umengo biraryoshe ariko tureke kubikurikira tugume ku ntumbero tujane n'ikintu kidufasha gutera intambwe yego niko mvuga rero kwihangana si intege nke burya ni inkomezi zituma tuguma ku ntumbero yacu kuri twebwe rero abakristo kwihanganira ibitugerageza kwihanganira ibidusamaza tuba tugomba yuko tuguma mu gakiza tuguma mu gakiza twaronse twahawe kubw'ubuntu kuko twemeye Yesu kugira ngo bari batuganza tugume mu ntumbero ariko aradushiramo haraka korase kunda kuvuga ngo ivy'Imana ngo bijya ngo barambiwe batashe sinzi yuko Jesse nize teologiya sinzi yuko kubaka gahava kaza gutusobanurira yuko uwagumye imbere y'Imana arindiriye karindira atazi n'igiharindiririye ko yoguma ko kugeza kuko dufatiye nk'akarorero nk'abigeme umwigeme arashobora gukura akagera ku myaka 20 nta uraza kumubaza ati yewe akaduga ku 30 ngo yewe ujye umwigeme atawukubaza n'ingorane pastor n'ingorane none mu gihe yoba amaze no kuduga akagera ku myaka 40 none utugume tumubwira tuti ihangane nyabona ejo araje yego tugomba tumubwira uti ihangane kuko nitwamubwira ngo kevya hariya nitwebwe nyene tuzomutwenga bukeye
ni twebwe tuzohava tumwita uwasamaye, tumwita umurima rusangi, tumwita ikirumba. Tukwiye kumubwira ati yihangane nyene, kuko wihanganye niho ushika cyangwa ushikira icyo wateguye cyangwa icyo wateguriwe. Utihanganye naho wumva bishobora kuba bya bindi by'impembo y'umwana ipfa mu magodoka. Abo baririmbyi bagakorasi rero umva ntaho kanditse muri Bibiliya, mugabo ni ibyiyumviro nyene bijanye no kwerekana ingene umuntu akwiye kwicara akarindira neza isezerano adahutagize. Adahutagize nivyo uko tumeze n'umwanya dufise kubaho kwisi tugomba ko ibintu biza ubunyene. Ariko ko tugomba kubiza ubunyene, bije ubunyene bica biza bidakwiye, bitameze neza, bitari vya bindi nyene twarondera. Reka turindire igihe cavyo. Mwavuze yuko umukristo bivugwa ko yihanganye mu gihe habaye amatati. None mu gihe ayo matati bishitse akamara igihe kirekire ntave mu nzira, uwo mukristo biroroshe ingene aguma arindiriye ko ivyo bintu biva mu nzira? Harabaho n'amatati adahera. None amatati adahera yoca ashobora kuyihanganira gute? Urumva kubera intumbero ariko biva ingene ayo matati ameze n'ingene yatanguye n'ingene nawe ayarimwo. N'ingene yarimwo ko hajya uravye nko mu matata kenshi ni impande zibiri. Hari n'igihe usanga hariho uruhande rukomeza ayo matati, urundi ayo matati atarakomeye, mugabo ko atarahera gusa agumaho. Ukwihangana kwacu rero ntigukwiye kugira ikiringo gati nzihangana kugera iki gihe hanyuma bibe biheze. Nca nibuka igihe Petero yaja kubaza Yesu ngo uvuze ngo mugenzi wanje niyancumura ko kaza ndamubarira ati none niyaza n'inshuro ndwi ku munsi nzoguma ndamubarira we acaragwiza. Ati inshuro ndwi hozo bari hagitangura. Ego ngiye ku rugo ruhande rwa Petero, none mu gihe umuntu agumye ari gihe umuntu aguma akorera ikosa uwundi wamusaba imbabazi, uno musi agasaba imbabazi, ejo agasubira, gatanu bigasubira, ari namwe uca usanga bamwe bakuraho ngo nzorinda mfa ntamubabariye. None uwo muntu yoca yihanganira gute uwo muntu mu gihe avuga ngo nzorinda mfa ntanakubabariye? Urumva nyene aba yahisemo kutamwihanganira, agaca ahitamo kuzopfa atamubabariye. None we w'amaherezo yiwe none urumva yuko abarungise itangazo mu ijuru ntuzumbabarire, kuko dusoma ko abarungise itangazo mu ijuru dusoma ko Yesu yavuze ati nk'uko tubabarira abandi. Arongera aravuga ati uko mubabarira abandi nimutabarira abandi namwe ntimuzobabarira. Rero mvuze nzorinda mpfa ntamubabariye, mba numvise itangazo mu ijuru ntuzumbabarire. Ego none Bibiliya ivuga iki ku muntu yihangana? Imuvuga kwiki umuntu yihangana? Bibiliya imusezeranira agakiza, kuzokira mwiherezo ryiwe azobona agakiza. Ikongera ikamusezeranira igitsibo c'ubugingo, azohabwa ikibo c'ubugingo kandi azosumbushwa ibyo yabuze. Ariko rero aho hacengeramo kwizera, hacengeramo no kwizera, kuko ivyo ubwo bugingo nivyo tutabonesha amaso, nivyo tuzobona mu gihe kizoza. Mbega muri kino gihe none hoho ntaco Bibiliya imuvuga ko uwo muntu yoba yihangana? Ntacyo muvuga ko nikuzorendera iki ico gihe Yesu azozira, kandi ari ibihe tubona bya. Urumva ko biri mu nzego nyinshi z'ubuzima. Navuze nti bwa mbere go niyihangana gushaka kwiherezo azokira. Amen. Bimugoye bizomuva ko bihere. Matayo 10:22. Hanyuma azoronka igitsibo c'ubugingo. Yakobo 1 ko yavuze ku murongo wa 2 n'wa 3. Azoronka igitsibo c'ubugingo, zohabwa ubugingo budashira byumva. Hanyuma azoshumbusha ivyo yabuze. Nibuka Yobu. Yobu inkuru ya Yobu iri kwirarangira, yarangiye asubiye kuronka amatungo inshuro zibiri yari afise, kandi yongera aronka n'urundi ruvyaro. Amen. Umva no mwisi hari ivyo turonka, nako nyene narondera. Umva ko no mwisi hari ico tuzoronka. Ingwani imwe tugira no kubiraba uko Imana itari kirabiraba, no kubyitega uko Imana itabiteguye. Ego ndumva nyuzwe. Ego imbere ko turangiza mwotubwira ingaruka ishikira umuntu yihanganye niyihe? Umuntu yihanganye ingaruka yiwe ni bimwe duheje kubivuga, ariko no gushikira amasezerano. Amina.
gushikira amasezerano yasezeraniwe canke gushika ku kintu ariko ararondera gushitsa umugambi ariko aratunganya numva hanyuma kandi umuntu iyo yihanganye ashigwa hejuru akagira ibihe byiza bimunezera iyo bya bindi baca navuga mbere ngo azoronka n'igitsebo cy'ubugingo urumva agira igihe cyo gukomerwa amashi niko no bivuga kandi akaba n'akarorero kandi iyo twihanganye bituma tugira amahoro n'umutekano mu mutima amen tugira amahoro n'umutekano mu mutima kuko ntituriko twihutagiza ibintu bitariko birihuta iyo twihutagiza ibitariko birihuta bitubuza amahoro gose bidutwara inguvu bidutwara umwanya bikadutera n'ishavu mugabo turindiriye twihanganye bishitse twuzura amahoro no kumera nka muri ivyo ngororera bigira bigende neza no kwama nivyo byizigira ego none umuntu ari mu bibazo no munsi akamo umutera nakahe kugira ngo ashishikare gukomera komera ngo ushikabe kumuri ivyo yaririmbye gukomera ushikame yo komera gute ubwa mbere no kwizera Imana Imana ntibesha kandi Imana iradutabara amina Imana ni nayo ishitsa ibyo twateguye hanyuma ukayirekera uko Imana igomba ko biba aba ariko bigenda amen twebwe tuba dufise uko twipfuza hari n'igihe dusenga tuti Imana ndategetse kwiki kimera uko nuko izina rya Yesu tukanashirako mugabo uko yo igomba ko bimera kuri wewe niko ukwiye kureka bikagenda uko nyene tureka ubugombe bw'Imana rero aha rero hariho igihe usanga abantu bariko barihenda mu kwakira inyishu z'Imana ugasaba Imana ngomba amavuta y'amaoke yego ari mu ibido ya jaune numva Imana igacikurungikira umuntu azanye indobo y'amaoke basabye iri mu ibido wadanye indobo yego wowe ukamandanya usenga rero y'amaoke ntaraza hariho igihe usanga bitugoye kubona inyishu z'Imana ko zashitse ego murakoze reka dusozere tuvuga yuko ukwihangana ari igiti gifise imizi irura ariko ivyamwa vyaco ngo bisosa nk'ubuki ubuki ni ikintu gisosa cyane aha rero twagomba kuremesha abakristo bari mu bibazo bitandukanye ko bakwiye kurema no kwihangana kuko Imana iri kumwe nabo no muri ivyo bibazo baba barimwo nuko rero turabona kanya k'ikiganiro kasana karangiye reka dufate umwanya wo kubashimira by'umwihariko mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro mwakoze namwe naho n'uyu munsi mbonye umwanya wabaye muto hariho utundi tuntu nagomba kuvuga ariko tuzotugaruka ko hanyuma yego mwakoze cyane yego mwakoze gose nuko rero ku bakunzi bakino kiganiro abakunzi b'amahoro aha niho kigarukiye turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho utamu kindi kiganiro mwakumwe na Dina Kwizera kuri micro bye nagira nkengurukiye mugenzanje Dina Kwizera kwigano ciza atunganirije nkaba nkengurukiye n'umutumire wacu Odazi Ndayisaba mwese Yesu nabahezagire reka nkengurukire kandi nawe warutuze yompi ufite ikibazo cyacu wunganira telefone 71 204 197 canke 69 499 619 urashobora kudusanga naho dukorera n'imirohero ya mbere ibara ryitiriwe Gerard inimero 27 Yesu nabahezagire. Ico cyari kiganiro twuzure na bose mushikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba bugomba kutubaza canke kutwunganira twandikira uti twuzure na bose agasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura canke udutera kamo kuri 24 26 57. Imana iguhezagire.